mumbabarire nk'umuntu yitwa Diamond aho kwere ntiduhuza uri kurana namuvuza ndumva shishwe kwere kubera bigenda bagira mengana ba PD hariho ntuze nani ntuze Holy Star DJs urabona umunsi barafise anniversaire baradutumiye turi babiri je ndahashitse no plutôt we baramamagara aririmba muga jewe bakimpamagara gusa ci yasohoka ariruka nimuduze ibiganza henza kukiyi ni game ya Buja Flavor geregeza ibishoboka kuko dushaka kuko crack abo nabatabishaka kudupanda tubikore babibone baba okay ni collaboration kandi murumva kiri attention FABELOVE the Kishan boy FABELOVE gangster abakunzi ba Impower TV turabaramukije tukiza ko mumeze neza twe ni bon tumeze fresh naho hariho akabazo gatoyi mugabo c'est pas grave yari yambuje kubivuga mugabo kandi navyo navutse alors on est kuri micro nkuko mubibona turi kuri source du Nil muri jardin source du Nil hahantu namanda babwira ko hari ideal ku manza zanyu ni wafise urubanza uko mungana kose mashaka kuza mugakora hariho piscine kubakunda natation n'abakunda kunywera cyangwa gufungura kuri piscine ahantu hameze bien hari amabureau menshi ni kibanza vraiment ushobora gukuramwo ibintu byinshi bitandukanye ego niho turi hama kora subscribe ibisigaye ucubimenya ivyo tugira duvuge ibintu byiza tukumwe n'umuntu adasanzwe mu kanya tuza kumenya reka kwanza mbanze ndabakire abo turi kumwe ndi kumwe na Vivance hari hirya ndi kumwe na FABELOVE umurapper wanyu kandi niwe wenyene nga mu Burundi namba utabizi biragusha ariko nuko bimeze mu Burundi dufite umurapper umwe kaba ubiharira naho sinzi ego reka tumwakire FABELOVE Vivance tumwihode ntanakimwe FABELOVE ça va bonjour bonjour meze bien yego meze bien nibaze yuko nako baradukurikirana meze neza yego ni FABELOVE umuhapera wanyu mukunda kuva kera agenda muzi vraiment kuva kera ndi muto vraiment ariko arakora ntigeze akura kandi kimya ukunyene uzibona so igisasu ebana agaturira hama kacagenda kicarira hariya kipoera gusa uwo munsi ndaza kumanza impamvu haizi imisi myinshi vraiment ariko ndamwumva kiretse nyene amakolabo n'abandi bimeze gute Chambere ndamutse Vivance meze fresh safi kaka mugabo ntaguciriyemo yavuze ngo umuraperi umwe nga mu Burundi navyemeje ariko nanse ko bihava bimuteranya n'abandi ndabisigura nari nashatse ubyivugire narabivuga muga ntaco byica bon ubwa mbere na mbere novuga yuko kuba yavuze yuko ndumuraperi umwe navuga yuko hari abaraperi benshi cyane gose ariko nibaza yuko yoba yakoresheje ya context nkunda kuvuga jewe nyene ubwanje yego ni nka kujya umuntu ashaka kubavuga ati akavuga ati jewe ndumwami wita umwami no mu kiganiro washaka kuintroduce bavuga ati en tout cas ni wa mwami donc bivanye na izina ryawe rero ivyo nije nkunda kubivuga rero ni impamvu nkunze kubivuga ne kubera ko uravye mu barapere bazwi bari nga basigaye nga mu Burundi nije nsigaye muri uwo mudiho jenyene ntavanga abasigaye bose vraiment benshi novuga surtout muri style yacu two kwita profane novuga yuko ari je nsigaye abandi bose urumva no musi baririmba amapiano ejo zuki ejo R&B donc ukazubona bagarutse muri hip hop donc urabona yuko babikora comme umuziki bakora comme business nyene nkuko twese tubikora ariko kandi atakuvuga ati bifuza guteza imbere igisata kanaka umudiho kanaka so rero ivyo nanje ndabikora kubera ko ndabira kuko umuziki wacu dukora mu isanzwe urafise yo wavuye sasa rero turabira ku bindi bihugu ngene bimeze Serindio ntabwo yabonye
Tupac avumye ngaca rapa. Bob Marley ntabwo yabonye Arkeli aririmbye R&B akamenyekana ngo ngaca genda aririmbe R&B. Kuri wowe rero urumva abandi bajana n'ibigezweho. Bon, muisanzwe niko bimeze. Mugabo hari kibazo nabajije ati none mwebwe mwisunga nde basi murabira kuri nde basi kugira ngo tubirabire ko natwe. Uza gusanga ata muririmvyi w'icyamamare numwe kwisi ashaka kuririmba imidi 3. Nta uhari. Nimba ari Diamond arinze aririmba akantu ka rap urumva karakana cishijemwo Pastor Yenyene. Urinze wumva ntuze Chris Brown arimvye akantu ka rap n'akantu gaciyemo nyene. Ariko bose barafisa ahantu bahagaze amalbumu yabo asohoka ukumva indirimbo zabo ugiye uza gusanga ari umudihi umwe. Raba kuri Bob Marley, urabe kuri Tupac, urabe Celine Dion, urabe ba Ken Rogers, uraba country. Abantu benshi bamamaye ba Celine Dion bose uza gusanga ata muririmvyi numwe aririmba imidi 3 cyangene no mwe mu birabira he usanga ari ngabi usanga nyene baritana cyo nyine no kuvuga ko Bob Marley atari gushobora kuririmba R&B birashoboka ntibibaho donc Celine Dion yashaka ari kuririmba zijya ndirimbo za R&B kuko ijwi arifise yari donc mugashemye slow uririmba style imwe nimba ashaka kuryama ikaba ari yo signature ngenda kuraba haya kuri YouTube mvuga ati ngiye kuvuza indirimbo za Celine Dion kugira sinzire bien. Mugabo Fabi ntaguciriye mu ijambo nuko abantu tuvuga ngo ntaguciriye mu ijambo kaba wariciyemwo. Nagomba ukuno mwanya hari abantu bavuga ngo umuziki warahindutse ubu mu Giswahili no bakunda kubivuga neza hinge gato ngo ni kwenda na upepo urumva ngo barondera isoko riko riraja ngo kujana n'umwanya bamwe bati twebwe ego hariya turahapa mugabo ati nonaho muri afropop sinze afrobeat n'amapiano sigaye ahari ati niho amakonsera acaza ari menshi niho hariya mu muji tuwafata neza wewe uvuga uti jewe hako ndonka kanoti mfuma mfarubi ariko ngume kuri identity yanje. Bon urabona muisanzwe nivyo rena ko ndasigura n'ubwa mbere voilà abo Celine Dion kuvuga yuko batabonye ba Arkeli bariko barafatisha nabo ntibirukiyeyo suko ba Bob Marley batabonye abandi bako barafatisha mu bindi ariko ntibagiyeyo sawa. Hanyuma reka tuje gatoyi sinze ko novuga kari politique urabona Rwagasore yari umwana w'umwami sivyo mu bisanzwe Rwagasore kuba yaraje guharanira intahe yo kwikukira suko nawe atari kuvyirengagiza akabandanya kuko ubuzima bwo yarabufise yari umwana w'umwami ariko muga yaremeye arafungwa aragira gute muga ariko aharanira ikintu kimwe inyungu za benshi inyungu za benshi inyungu z'igihugu aharanira ijya nayo yo kwikukira so jewe nanje rero sishobora kwemera yuko umudiho wa rap cyangwa wa hip hop ushobora gufa kandi je ndahari ntigezwa kuguma ndiko ndawuharanira kugira ngo babandi bakunda ya midiho ya hip hop bagume bariko bararonka ibishasha kwa kundi nyene bishasha nimba abandi batahari jewe mbe ndahari ntegezwa kubigwanira kugira ngo abantu ntibazohave basanga badebukiwe bahora bumviriza iyo muziki ya hip hop kuko barahari bayikunda badakunda ivyo bindi jewe ariho ikintu onera yambwiye kandi gikomeye cyane mbere yuko duhava tugishika ko ngo abaze nagira ndakubwire je sinza nkunda gushimira umuntu yapfuye nsaba imbabazi kwijwi ryanje ritameze nkuko ryarahora rimeze hariho umuntu nta mazina y'abantu duhava tuvuga muri interview kuko si iwawe interview ni igwawe ariko ndazi ko abahaper muvugira mu migani arige muri indirimbo tukaza kuyitahura heza amezi 3 hariho umuntu yavuze uti ujya muhungu je nahavuga yuko ndamwanka je ndamukunda ati wanashaka maze kumupropose akarenga 3 dukora indirimbo akankwepa ndibaza ko naho utatoboja gatugwara hari abahaper ngahi wacu uno musi mwumva aririmvye hip hop hirya ejo akaremba R&B ngo ashaka kwerekana yuko ashoboye vyose mbega nawe ntushobora kuba ari kibazo wewe kuri wewe bivuga ngo nguma ari jewe nyene ariko nka gukorana n'abandi ati ngiye hariya bavabona ko nagiye kwicanga n'abandi bakora amazuke sinzi bakora amasoro umwanya umwe. Nibaza yuko ibintu vyose kuko nanje twicaranye Vivace ndafise kukubwira ibintu vyinshi nkakubwira ko navuganye na Obama ndiko ndamupropose ibi kuko urumva tuba turi babiri urumva so jewe nibaza ko ivyo bintu
bitarigira bibaho je nta muntu araza kumproposa ikintu cyo gukora ikintu cya hip hop benshi barabizi n'amakolabo tureke mga mu Burundi aba diaspora hehe ukaza umpropose icyiyumviro cereke ikintu cya hip hop cyo guteza imbere ikintu cya hip hop ni ikintu nyaruka kumva benshi barabizi vraiment rero nibaza ko uwo muntu yarabeshe ahubwo usivye n'ivyo ahubwo benshi nije nkunze kubatakambira ni muze dufashanye mugabo benshi bakankwepa bagakorana n'amakolabo barafise ukuntu bigabuye marango abatahura ivyiyumviro vya FABELOVE n'abatahura ivyiyumviro vyabo bandi donc ugazobona bagiye gukora kolabo bobo ko batahurana ivyiyumviro vyabo ariko suko vyategerezwa kumera kuko turi ku rugamba rumwe nk'ubu ga FABELOVE turetse kuvuga guza turahishahisha nk'ubu wewe ugwego ugeze ko je vraiment si kenshi je nawe tuyaga ariko ndakwemera ugacura abana hariho n'abandi ba rapere ngaha hariho ba Bifes on the floor hariho ba Kingorongoro ba Bizo Wezo ubona mugiye hamwe ba Kiriko akiri ubona mugiye hamwe mugatabura nk'indirimbo imwe akavuze ba bandi ubona itutobona iyindi shusho canke muri bya bindi byo gutinyana ati jewe naka sino kujya kwitenga FABELOVE kuri trap sino jya kwitenga naka ikibazo nicaye mu majambo make kugira bariko badukurikirana bamenye ikibazo je nibaza ko ikibazo aho kiri kuri abo bandi je ntako ntagira vivasi ntako ntagira kugira ngo dufashanye no mudiyo kuko je ubwanje nama nabivuze ndumwe ntavyo no kwishoboza sivyo tegerezwa gufashanya n'abandi rero birambabaza yo ndiko ndabona umenga je ndahava nkabivuga ati ndumwe kugira bibatera ishavu kugira babikore sivyo kugira babikore hari ibintu mvuga kugira ngo kugira basi ndabaprovoke sivyo ariko novuga yuko kuvuga yuko ari je noba mfise ikibazo nibo bagifise ahubwo gikomeye cyane gose ico kibazo narabuze aho kiri reka ndaguha uburorero musi umwe hari radio imwe ngaha yigeze kuraba yavuga ati no turakeneye yuko aba bahungu babiri FABELOVE na Bface na mugenzi we Bface on the floor ono musi ntumvuze ngo ni Boniface bon Boniface ni izina giwe okay tubanda par contre niryo yemera bon rero baravuga ati turifuza yuko muzoza ngaha kuri radio Buja FM kugira ngo mushobore kugira baranatubaza eske muravyemera nta kibazo nukuri kwimana ndavuga ati jewe nta kibazo nzigira ngirana shake muhamagare Jayz jewe ndirimba ivy'iwanje hanyuma nawe aririmba ivy'iwe hanyuma abafana baraza kumva uwo bayaje yiteguye neza sivyo sasa rero ico gihe ngira benshi baravyibuka nashitse jenyene uwo wundi ntigeze aza jewe ndinda mvuga ati ntaco umuntu arashobora gufatirwa ni murondere uwundi munsi nta kibazo uwo munsi gushika nuno munota haciye imyaka ntiwigeze ubaho juste Gaël araturondera kugira ngo ibintu bigende neza yaciye amubwira ngo hari corona sivyo y'abantu babiri ego hariho ntuzeye nani ntuzeye Holy Star DJs urabona umunsi barafise anniversaire baradutumiye turi babiri je ndahashitse no plutôt we baramamagara aririmba muga jewe bakimpamagara gusa ciya sohoka ariruka iyo image bose yarirutse apana nawo byo ndayifise ngaha yabamenyesha makwa akora bivuga no ku radio kuko nanje nivyo niboneye n'amaso yanje kuko naranahashitse abafana benshi urabona nyine ko bavyakiriye nawe uko kuntu yirutse umengana igisuma urumva umunsi wa Place de l'Indépendance ngaho twako turagira yari festival ya Bantu Boy ndavyibuka niho nari ego yababwiye yuko adashobora kwinjira ari hondi none mupfiki Farias mugene mu bimubaze n'umugore we madame wiwe mugene mu bimubaze ni ibintu vyabereye ku mugaragaro yagiye kwinjira uko sohotse sivyo hanyuma hari undi muvye umupapara aho yadutumiye ku giteramo afise akabare bita kama ngo ni ku mateka bar wanashima bava ku gatumba kamwe aravuga ati ndifuza yuko FABELOVE kuko je naramwugururiye akabare ka mbere abona bigenze bien acha yifuza yuko no mwugururira naka kabiri ariko turi kumwe n'uwundi kugira ngo duhindura ama concert donc ntasi baragiye barabimubwira muga ntibamubwira yuko ari yondi ko ndimwo jewe
baremeranya inoti vyose mugabo hageze umunsi wo kuja kumuha amafaranga ya avance bacamubwira ngo na FABELOVE twaramuhaye ngo twarahejeje yaciye ababwira ati meshezame tugwizana kabiri nimba FABELOVE arimo ivyo ni ibintu bizwi ibitazwi ivyo ntavyo niriwe ndavuga urumva none wumva nga muri ico gihe ndafise ikibazo atinyiki canke wewe umutinyiki jewe ntaco ndamutinya kandi nta murapere ngaje nzigira ntinya nta uhari kabembe kuko jewe nigituma ntoshobora gutinya umuntu ni kubera ko jewe ingabirana Imana yampaye ntigezwa gukoresha ijya nyene nawe bagutumiye ukoresha iwawe none gute ndagutinya aho muri ico gihe noba ndi mu bintu ntazi urumva ntigezwa gukoresha ingabirana kanyu kokora amahera menshi cyane ngaha mu Burundi koza amafaranga rero naho mwebwe mufise imitahe kuraba ngene mwebwe mwobigirangira mwe moduhuza ko amafaranga avuga vyose urabikereye ariko wewe mani jewe nimba ari ikintu nkeneye ndakeneye guhura n'umuntu yitwa umurapere wese ngaha mu Burundi ndakeneye guhura nabo kuko je nabaye na challenge yitwa master nifuza guhura nabo ariko benshi umenga bafise ikibazo cyo kwishura ngo nawe ntuza wishura nka kingorongoro aheruka kuzana njenje no bize yambwiye ngo ujya ntiyari challenge ntimwamwishuye bon ntuzeye nase kumwishura kingorongoro ngira narabivuze naravyesplice nase kumwishura kubera ko jewe igihe nkoze ijya ndirimbo master yaciye agenda resplika kumanuze ku ma media atandukanye avuga yuko atazigera akora umuziki witwa challenge ngo kuko n'umuziki upfa aravuga ati jewe nta bintu vy'imiziki ibintu vy'amabeef ibintu vy'ama challenge niko yabivuga mugene muri ama emission yose yakora avuga yuko atazigera bikora mugabo inyuma yaho ayikoze nawe acashaka ko tuyikora gutukora challenge kandi wavuze yuko utazigera kandi ari umuziki upfa eske wabivuze ku mpamvu zo kugira wici rya challenge yanje gusa donc rero nico rero kubw'ivyo nico ituma nasi kwihwa sino byari ibintu birizi cyane bon okay ngira ndumva bagufitiye ibibazo hariho n'ikindi kibazo ca kajeta wahoje uyirongoye mu nyuma baragukura ivyo utashimye kuko waciye uvamwo uranyika urayivamwo complètement none bon ni Theorix ejo mundi muri emission twakoze yavuze ati bakugiriye jalousie bakugiriye jalousie bumva bo gukura donc kaje cyasambuka ubwo nubunya benshi bavuyemwo kubera wewe haba ikibazo kihe exactement muri kajeta jewe ikintu novuga emission ujya mu petit yakoze Theorix yarayindungikiye ndayiraba bon shimye kuvuga yuko nayibonye nayiravye kubera je sindi umuntu w'umuhypocrite narabiravye ndumva n'amajambo yavuze usivye ko wewe atashiwe kududurira ko nyene ko ibintu vyagenze so jewe kajeta benshigira barabizi ngira nimba ari umuntu azi kajeta ngira arabizi ko vyava mu kanwa kiwanje kenshi urumva so ni shira hamwe yatangujwe n'abantu bashika kuri 4 twa dufise groupe yitwa Serious Nigga hanyuma turiyumvira ingene twoshobora gutanguza ikintu kugira ngo impano dufise tuyisangiza abandi so ico gihe rero ishiramwe tumaze kurigira jewe sinashotse ndongora ishira hamwe natwaye igisata cha hip hop hanyuma abandi nabo bararongora ibindi bisata R&B kuvuza ingoma kugira gutegera ishiramwe gitunganije abakobwa batamba ikirundi biki ariko jewe ndongora igisata cha hip hop mugabo ico gihe harageze yaho igisata cha hip hop arico gisigara cyonyene kuko nico cyari gifise abantu benshi cyane kuko twatugeze n'ugwego abaririmbyi benshi tubatumira bakaza hariya ndetse mu gwaruka rumwe nashoye kwigisha haravamwe n'abatwara award gira barazi award yitwa ku mwanya award yatwawe n'abapeti babiri jewe nigishirije witwa Nesmi Quiet n'uwitwa K Black Nesmi Quiet yari petit frère wanje nibo bayitwaye kandi rero aba barapere batanyuba harime na rimwe ifoko babanyuba kubera abarapere bose bari barimwo abo bose twamye turavuga bari barimwo ariko je sinashimye guhigano nashimye kubiha abatoyi banje abari bagenda guhiganwa bahiganwa nabo hanyuma barabatwara na award
so nibaza ngaho kwere nico yituma keshi nkunda kuvuga yuko mwamukoreye kunyuba uzira byinshi reka so rero ibintu bimaze kugenda uko novuga yuko nakomeje ndiko ndagerageza gutanga ubumenyi ku barapere bari bamaze gukamirika muri ico gisata cya hip hop ndetse n'abandi bashasha baguma bazi hariho abaza bafise notion hariho n'abaza vraiment atakintu na kimwe bazi haraza abantu batandukanye ababoyi bataxivero abantu baba intellectuel harimo n'abigisha kuko ryari shirame rimaze kwiyubaka ariko rero tuza kwirotruva hasigaye ico gisata kimwe cya hip hop kuko uruva jewe nije niga intuze strategie zose zishoboka kugira ngo gikomere ico gisata rero tuza kwirotruva ishirame ryose hasigaye ico gisata cya hip hop okay. So rero bumva kajeta bumva hip hop yeah rero mu nyuma rero vyatangwe kuhaba abona ishira hamwe rero kenshi ibintu bikunda guteranya abantu ni ibintu vy'uburyo amafaranga amafaranga je rero ndo umuntu sijyambere nari ngiye mu bintu vy'uburongozi ndo umuntu nkunda ibintu bimeze uko biri direct donc kandi ndaharura inyungu z'umwe wese kugira je nikunde hanyuma bariya ngo ndabanye so haratanguye kuza bamwe batangwa kuzana amategeko kwanza subi inyuma gato kugira mbe president nuko harabayeho ikibazo cyuko hariho bamwe bashaka kuzana akajagari muri association ico gihe haraba ukuntu nyene babakuramwe mu ishirahamwe Jesse General president barabakura mu ishirahamwe bo rero hakuva mu ishirahamwe n'amahoro baca bagenda bashinga irindi shami irindi shami giyo nyene kajeta mugabaja gukorera handi so rero turaba muri ubwo buzima twebwe dukora ivyacu nabo bakora ivyabo ariko mugatwe ivyacu vyaraje ku mugaragaro mugabobo ivyabo ntibisohoke ariko mu nyuma sinzi ingene twiyumvira tubavuga ati no ko ariko bararondera kongera kugaruka reka tubareke nta kibazo ya ndagerageza kubijamwe ico gihe nari vice president mugabo barateba baraza turasubira turiyunga kumbe baje bafise umutima wo kuza umva gusubira ku butegetsi kugira ngo bashobe gushika ku nyungu zabo inyungu zabo za mbere zari zo kujya ubutunzi amafaranga n'abantu bakunda kanoti mesherza iyo group irakunda akantu k'akanoti sana so jewe rero ico gihe baravurugana na president yarahari gushikaho bihera bamukuyeho mugabo baca bashima abanywanyi bose yuko kuko na president harageze hafatwa n'agashavu sanga tango gukora amakosa yo kugwana gufatana nabi kugira gute donc arateba aravaho je baca banshiraho banshizeho nije raciye ndongora ishirahamwe hanyuma maze kurirongora dushitse muri 2015 murazi igihugu ibihe cyaciye kijamwe niho nari guheza manda yiwanje sasa rero urumva bimaze kuja muri bijya bihe bica bisaba yuko ngenda guprolonge rero mu nyuma niho twasubira turarivyura dusuye kurivyura iyo myaka ya 2016 2017 shyamire rasura rirakora suya turuzuza amasare haraza abantu benshi niho rero na present imigambi yanje mishasha nderekana kuko kera twararimba indirimbo ku bitari kuki tugakoma amashi agira gute tukavuza ingoma donc ibintu byose mugabo ndabazanira ati ifo ko tujana nibihe ndazana na style ya trap ndazana ibintu nyene bigezweho kugira ngo tugende tujane nibihe sasa rero imigambi barayemera wanashima je niyo ndahari muri kajeta narigisha inyigisho nyinshi zerekeye ibintu vya hip hop cyane umwanya munini narawufata so rero ikibazo cyatanguye kuhaba batangura kuko jewe chaque fois uko twagira novuga dushaka kuja muri studio hari ibintu je nabagirisha misi yose nta kamwana wa mama kabaho jewe nategezwa kugirisha competition y'abarapere bose baba bashasha n'abari bahasanzwe mwaragira competition kandi tugatumira abantu baza muri jiri kandi abantu bamenyereye hip hop wanashima bamwe banazwe tukabatumira bakaza bakaja muri jiri rero
hacatangura kuba hakagwi burya je nari mfise abantu mu ndongozi nari president ariko nari mfise abantu mu ndongozi wamenga ntibaryohewe n'ubwo butegetsi bwanje so bagaca bambwira yuko nogerageza uburyo bwose abarapere bakera bose abantu bakera ntegeze kubarenganisha mugabo bashasha ko badashobora kurengana kubera ko urumva ari bashasha nanje nkavuga ati no nimba ari uwakera navyerekane reka ari uwakera urumva ivyo tukabipfa tukajana muri studio tugasora indirimbo bigatuma indirimbo batanayiyumvamwo bavuga ati twebwe indirimbo ntayo dushiramwe inguvu kwanza twanayihevye hace ngena ku maradi akaba ari jewe ngenda kuyigirira ama promotion ngira gute ahanini warashira inguvu cyane mu donc kubishoboye apana ngo wakera mwana wa mama jewe narabaye na doye ku ishure barabizi ishure nahereje ko narabaye doye niko nari imeze jewe urenganije abanyeshure ku kintu bagusavye afitiye uburenganzira naje naratera greve mu bandi niko nari imeze so jewe rero bimaze kugenda uko novuga yuko ikibazo ahantu cyatanguye kuba urumva rufetwe twari benshi abanywanyi bari benshi cyane cyo gihe vraiment sare yaruzura bandi bakaja hanze rira amafaranga yo mu kigega barabona kari karinjira mugabo bakipfuza kujya menshi anyaruka sasa rero bace batangura ati ifoko dutangisha amafaranga nganuko nandi ndababwira ati no none nka 10000 kuyatangisha umuntu ku kwezi eswe murabona abantu bari ngaha murabona yuko amafaranga bashobora kuyaronka ico kwanza dutangura kugifa ndabereka yuko ivyerekeye uburyo tworaba umuntu wese tutiravye ko twebwe ariko tubanze turabe kwanza abanywanyi barimwo ubushobozi bafise so nuko rero ivyo bintu vyatanguye guhinduka dutangura kuvurugana bamwe ukabona bamburira indero bamwe baza kumbwira inuze abandi bantega imitego atubwira turi ahantu bakambwira ati president urabona turi muri komite tugurana amafaranga ngana uku dimanche kuko twakora inama chaque dimanche dimanche tuzoza tuyazanye nkayabaha hageze dimanche bagaca baza batayazanye hanyuka zubona umwe muri bo mugabo atashoboye guseruka araje imbere ngo monsieur le président urafise uburenganzira bwo gutanga uburyo bwo mu kigega ataruhusha twaguhaye urumva kumbe ni piège baneze urumva gushikaho je nemera kuyariha amafaranga nyene ndabona kumenga ko barambuza amahoro gushikaho batangura duha amategeko tugire gute urumva bakambira ngo ndabaha amategeko irya statut ibintu vyamwe nuko so rero je maze kubona kumenga hari ingwano ikomeye cyane gushikaho nemera yuko twokwira amatora kugira ngo dushireho izindi ndongozi nshasha so rero nuko vyagenze amatora araba hanyuma je ndanka kwitoza mu gwego na rumwe ndavuga ati je ngiye kuba umunywanyi asanzwe mugabo nzoguma ndi membre fondateur kuko urumva ndi mu bantu by funds so rero maze kubona uko mugabo nanje navuga yuko mfise umutima nk'abantu yego sinemera abantu baza navuga baterekana respect yanje kuko je nanje ubwanje iryo shirame nararyubatse cyane ndetse no munsi abantu barizi ku bwanje narakoze ibikorwa byinshi ndagerageza uburyo bwose ndatanga ubumenyi butandukanye ariko ugushimirwa nuko novuga yuko narubahutswe cyane inshuro nyinshi bivanye n'imvo zabo rero baca bashaka yuko batwara ishyirahamwe bo rero bakibaza yuko ari nka kujya gutwara groupe y'umuziki ariko ishyirahamwe mesheza mishyirahamwe riragoye rero bamaze kuritwara jewe nanje cambanza nibandaniriza mu bikorwa vyanje kugira ngo mu mutwe manze ndahactualize banze mve muri ivyo bibazo so ishyirahamwe rero ryaciye risambuka ryose barabura umunywanyi n'umwe asubira kugaruka rero imaze gusambuka urumva vyavuye kuri bo kuko urumva je banyeretse yuko donc officier donc atakintu maze kinini nanje ndakura yakarenga ati reka ndabe vy'ukuri katacho maze rero maze kuvayo babanywanyi bose baca baravayo kuko benshi baza batumbere yavuga ati twarumvise FABELOVE yuko yigisha ibintu vya hip hop rero bibagira ico kintu
rero je maze kuva wa mu FABELOVE baje batumbereye babona si hari bose baca baragenda nuko vyagenze ya kuko nabigisha abatanga ubumenyi bwa hip hop benshi nabo nigishije rero basanga bishakira ya source nyene vyo rero iyo batayibona ngarumva vyaca bigorana so nuko rero vyagenze ubunya wo kubwira ati duswe kandi twiyunge bakaza duswe kandi twiyunge dukore twibagira ivyabaye boshobora kwemera gusa ku murongo cyangwa ku mumamba wakajeta rabona jewe icyo nakubwira cyoco nka kujya sinzi ko maze kubona hari umugani bigeze kuvuga ngo urukwavu hari ahantu hari harateye inzara hanyuma abantu hateye inzara urukwavu rwaza rubakungutira kama ngo nubumera voilà rero baca bibwira ati hamwe twokura ko ujya murizo wago twebwe naho gogenda twoza turikungutira sivyo umva bagiye gusanga donc atari ko bimeze ahubwo baburiramwo vyose rero gufata ujya murizo ngo usubire mu madike ko ntibishoboka bisigura yuko nanje ivyo kunda kwera none wowe ko ari waragize ishaka ryo gufasha donc muri byo ndimwe wamye uravuga uti jewe shaka guteza imbere canke gukomeza umudiho wa hip hop donc muri uwo mutima nyene ndoshaka basi kugira kandi kantu ku ruhande kuko abari bagukunda barahari kandi abari bagushigikiye barahari ndoshaka kugira bande sakandi kantu ko ku ruhande atari kajeta muga ku ruhande kugira ngo ukore bon jewe cyo novuga je migame ifise ni myinshi cyane nzobibabwira ariko nta muntu nzokwanga gufasha cyangwa ndetse niyo kajeta nawe nyene narababwiye ati kubera vuba baheruka kugira indi nama narabitavye naragiyeyo muga narabwiye ijambo rimwe ati jewe ubufasha muzonsaba nimba mubonaho ko buhari ko mwobunsaba nzobafasha ariko gusubira kwitwa umumambre wa association mukuri mumbabariye nara ico nafashije ni kijya nyene kuko imyaka twamaranye si mike kuva 2008 gushika ino myaka tukurumva katari mike so narafashije vraiment ico nafashije naragitanze narashikanye ishiramwe ku rwego rwiza rushoboka ariko hari hasigaye nabo nkuko babonye ko bakuze hari hasigaye rero nabo ko bashobora kurenza ko bagashika aho jewe ntashibe gushika so rero imigambi irahari kandi urumva gufasha agenda cyafashe hanyuma ibindi navyo nzobibabwira after nihagera okay imbere ko mpa Vivance naho ijambo ndabibutse ko turi kuri source du Nil ama service menshi cyane hari amabiro bakoramwe ibintu byinshi bitandukanye ndibaza yuko uje ukirabira ariho ubishima hari parking nini y'imiduga mugiye ugira urubanza ubwo ari go gose ushaka kuza hama ugende ukoze subscribe ikiganiro gikunze ukoze ukore like hama abahora bariko baribaza igituma navuze yuko ari we mu rapper wenyene donc ari we muntu akora hip hop mu Burundi wenyene batse ko mwavyumvise ni washamwe umutima nkuko abivuze yavyivugiye so reka ndamuhe Vivance nawe abandaye kajeta ni bo kajeta twahejeje ni bo nari nase kumuciramwe mfate Jake nkunda ndakunda mu Burundi ikibazo dufise kinini c'abaririmbyi n'abaririmbyi batazi gusigura ibintu byabo bamwe muri ko mugira interview kabisa ubajije ikibazo akacishura mu masegonda 2 iyo ngorane turayifise ariko FABELOVE kabisa iyo ngorane mu bayifise ntarimwo arazi kwisigura uri mu kapero utazi no kwisigura uco ushaka ukabivamo ukaja gukora ibindi FABELOVE mwavuze kuri kajeta nta jambo nashizemo kuko nerabizi kundusha just ndumuyuhaye ibintu ntazi ndahora nagomba tugaruke gatunya kuri carrière yawe y'umuziki umaze hafa amezi 3 namba nibuka neza atakintu na kimwe urasohora kuva kuri Never Give Up waratuvuze bikwiye mwana waratuvuze kabisa yuko ngo dushigikira imana zitabikwiye mwe ngo tufashe ibibamba ibikini biki ariko sivyo ngomba kugarukako ariko entreta ntaguciriyemwo kandi naho ndaguciriyemwo so je navuga yuko ijya ndirimbo Never Give Up benshi bafashe yuko ari aba journaliste ariko ugiye kuraba ivyo mvugamwo sivyo aba journaliste gusa so
ndavugamwo abajournaliste babikora ivyo yeah ariko ndavuga n'amapaji abantu bajejwe guposta ibintu kwamamaza ibintu ku mapaji atandukanye ndavuga abagira ibiteramo yuko batumira babandi nyene ndavuga juste mvuga ibisata bitandukanye ariko umwe wese urumva acavuga ku ruhande rwiwe ariko abajournaliste navuze ababikora sinavuze bose jewe sinamahindinze kuko iyo umuntu akoze hasi sinzi ngo kwibutsa gutora iki ndagomba kukubaza ikibazo kimwe please uvuze ibintu by'amapage nce nibuka ikintu nabonye harejo namba nibuka neza narabonye ko ukurikirana cyane amapage kuko hariho umuntu yapostinze ikintu ndabona wagize comment wanashima yari yapostinze indirimbo rimwo je sinkunda kuvuga gusa ariko burya ndabibona ndagomba ronda kubaze FABELOVE umuntu amuravye umenga afise umubabaro wo kuduza abana bafise impano bakiri bataramenyekana ndafise ikituma ndabivuze nk'indirimbo yawe Never Give Up wafadikarije na Enly hari indirimbo namba nibuka neza wakoranye na Berry Clis n'umuntu novuga je kubwanje namumenya kubera wewe bijya bindi yagira jewe nta nivyanyenteresa ndagomba ndakubaze gukorana n'abakiri bato ni wa mutima wo kubaduza canke nushaka gukorana n'abamaze gutera intambwe kugira niberekane sinzi ko bivuga niberekane bwa buto bwawe mugihe wewe wigira munini niyo context ngomba kubishiramo urabona namba ikintu cyangwe phrase yangwe guforma nuko nyene bon je ico novuga sinzi ko hariho kamere ku muntu juste jewe kuva kera novuga mbaye umuderege cyangwa mbaye doye cyangwa mbaye mukuru wa association donc hari ukuntu namye meze wanashima je no muri eglise ndumukatolika hajya kuwa Mungu mu gatondo ndi gutanga narabaye umukorezi sivyo kandi naragiye mu bashef sivyo so namye ndumuntu chef ukuntu bantora ukonyene sindabizi no muri equipe y'umupira baranze capitaine nabaye capitaine mugataza umupira neza urumva so rero novuga yuko juste ndanka umuntu mbona kumenga arasigaye nyuma mu iterambere bashaka ndakunda nyene ko hagira ico mfasha ko hagira ico mfasha so rero kubw'ivyo kuva kera benshi barazi indirimbo yitwa umwana w'inkende nafashije witwa BIC uyu Double J indirimbo yitwa Sorry yarantakambira ariko Davino ndagenda hariya nibaza ko mu ndirimbo zoba zaramumenyekanishije ngandi ndirimbo yitwa Sorry iyo mba rero ndumuntu fise ukwigungirako ntavyo nari gukora amenga harimwe kantu ka Justin Bieber twakore kuri zirya ntuze irya ndirimbo nyene ya Justin Bieber so novuga rero benshi nagenda fasha ndafise uwo mutima wo kumva yuko donc bijya nyene mfise ko no bifashanya nabandi nkabipartage nabandi nikomeze kuri career yawe nyene FABELOVE burya tuza tuvuga ibintu kugira dukire mu Burundi hip hop ntago ifatwa ku gwego gw'iyindi muziki ariko rero namwe ngo burya bibavako ngo ntago muzi kwiyegereza abantu na hataho byanditswe ko ari impaka mu biyegereze ngumenga ngo ni muzi gukorabora kwanyu collaboration yanyiragoye ngo naco gituma no mu nkundo mutari romantique ndats aba menga bariko barakara umwanya wose menga ibyo bavuga birafise ikindi gituma ngo umuziki wa hip hop ngo aba rapper abawukora ngo nibiyegereza cyane wanashaka vuga aba promoteur vuga abamenyesha makuru ngo mukeneye ko abantu babarondera novuga rero aho ni ku giti cy'umuntu hari umuntu usanga kamere yiwe vraiment no kuri usanga nyene rumva ari uko gatari kubera umutima mubi mugasanga ufite n'ingwara yamufashe uko mugabo jewe nko ku giti ciwanje kanivugire ku ruhande rwe wanje navuga yuko jewe ndumuntu ndi humble cyane kandi umuntu ndi simple iyo turiko turaganira n'umuntu ndumuntu ngerageza kumubera nyine umuntu aciye bugufi sivyo so rero birashobora gushika ugasanga hari umuntu ntashikira kubera ko usanga nibaza ati mbega ubwo ninamushikira nkaza kumubwira ibi nibi ubwo ntibihava bica biba bikuruta sinzi kurabona aho ushobora kubona kayo umuntu ukabona ati umuntu hamwe twuguma tuvugana ibi ndabona ko ushobora kwica ibintu reka rero basi jewe bishitse nyene nkamuhe ikintu nzomubwira ati mfasha iruko mugabo huko ndamwereka yuko umenga ndiko ndamuprofita ofete mba ntahura kumenga plus ndamwegera cyane aza kubona ko ndiko ndamuprofita rero kubw'ivyo reka dukorana ibintu biri serious so
je rero vraiment nukuri narakunda kubona abatipe bashobora gusanga mutipe w'umuririmvyi yagiye nko ku rugo rw'umumenyesha makuru kanaka ariko araterura umwana mukinisha uva mu gatondo amuhamata so rero ivyo izokeya gutanga izokeya hariho rero bamwe zitugora zo guterura abana muhira zo guterura bon nakarorero kamwe ariko ibisigaye vyose jewe vraiment ndumuntu ndi simple cyane ndumuntu ndi simple mbashaka kuganira n'abantu neza ariko muze mumbabarire umuntu ntazoshikira uzombwira ati nukuri iryo kusura rifise nego ntiwashikiriye vraiment FABELOVE urazi kumenya iyo umuntu akora amahera biragoye ariko kubaririmbye abantu bariko bakora neza ngaha hariho hafi uburyo nka butatu canke bune tubonesha amaso kuko ivy'indari ntavyo tuzi hari abafise abakobwa bakundana hanze sigitutsi babarungikira amafaranga hariho abandi mu muryango wabo usanga bifise kuko uyu muziki nturariha kabisa aho ngaha mu Burundi hamwe umuntu yo ukoresha gusa amahera yawukuyemwo hariho n'abandi usanga bagenda bagasaba hanze ati ugasanga hari amazina menshi twamatwumva mu ndirimbo y'abantu babafashije mugabo wewe aho hose ku nkuru ufise nta na hamwe ndakumva sinzi ko nibeshe wewe amahera ukoresha uyu muziki wawe muto ukora mu mezi 3 umwe canke 4 we wavaye bon je novuga yuko amafaranga nije niyungunganya nyene jewe bwanje kuko jewe nta muntu novuga yuko amfasha hanyuma bajya abandi nabo bo hanze gukorana nabo bon je abantu b'aba diaspora hariho ibintu mu bintu tugiye mu bintu vy'Imana sivyo biraryoshe yuko ivyo wakoresheje mu kuryo kubamfu kudashobora kubimenya sivyo rero umuntu agufashije nari mpaka umuririmbe mu ndirimbo urumva yuko yafise yindi ntego yafise yindi target rero biba vyiza nimba ushaka gufasha fasha hanyuma umuntu aza gushimire avyifuje wenyene ubwiwe bwarawa ngo we ngo mani ngo nturashirayo izina n'umunsi warimwe vraiment ukwerecha numva kufise yindi target nimba vy'ukuri ushaka kumfasha mfasha uko nyene so rero hari n'abandi usanga juste ari kugufasha nyene mugabo bitavuye ku mutima ariko je ndakunda umuntu afasha bivuye ku mutima hanyuma jewe sino hava mbesha kwere ngo hari abantu bo hanze bamfasha bagira gute jewe ndimenya hanyuma kandi n'ubu vuba je ngandabahe ipi ego ngenda ibahe zoba indirimbo zitandatu zoba indirimbo zitandatu ubundi bwo nayo kuba album indirimbo 12 ariko hari impamvu twace tugira IP kugira ngo turafise ukundi dutegura izindi ntuze plane zo timu yawo izindi plane zikurikira ariko muri make novuga yuko ni jewe ncimenya abandi bashaka gufasha nukuri murawe ikazi ngo hari management zakurondera uranka mwana ntayihari ngo amategeko ngo ni menshi canke n'izankuru zo mwibara ndabona nka management zirahari zimwe ariko nka management ikubwira vivasi ako tuvugisha n'ukuri jewe management ndayikeneye none management ikubwira ngo tuzokumenya video audio buri kintu cyose promotion nta kibazo vraiment urumva ndetse no kwambara barashobora kuzokumenya buri kintu cyose ariko condition ntihagire ikintu usaba ku kwezi wewe gusa wewe bariko donc bakugirire promotion bagire gute kandi hambavu y'ivyo nawe uri kura brandinga ntuze yabo company yabo numva jewe nanje ndafise ukuntu shaka kubaho no guteza none nimba vy'ukuri fise umuryango bazokumva ngo ndicyamamare muga ntashobora kubaha meme na 10000 n'amafaranga y'amantuze y'amayinite nkarinda gucoresha gusaba mugabo mpagaze neza mu abantu bose bumva ko ndicyamamare ubwo bwamamare buzaba maziki aho rero tudahuriza na bamwe umuziki wo mu Burundi upfuye he neza impande ziwishe wokira gute je navuga yuko impande ziwishe ni zose gukira naho hategerezwa kuba ari twese dutegerezwa gutahura ibintu neza uruhande rwa mbere uruhande rwa mbere nubwo abajejwe guteza imbere umuririmvyi bategerezwa kuba bokorera buri muntu wese egurevre ari aba basinyaniye amasezerano n'umuririmvyi kana kumva bategerezwa kumukorera do plus ariko mugabo kandi bakorere bose bon jewe novuga ibintu vya kamwana wa mama nivyo bintu vya mbere vyishe umuziki w'u Burundi kuko hariho talent zimwe ziba zishoboye
zikicwa kubera ko zidafanwa naba n'umuce uyu n'uyu. Jewe vivase antuka murazi igihe nangure ku muziki benshi nino munsi abariko barakora ngaha hariho bamwe ari twe twabazaye muri game hariho n'abandi baje inyuma zacu cyane bamwe banadusaba ubufasha tukabubaha ariko iteka twadufise mu gihugu bamwe badashaka kuri twereka ugasanga hariho nk'umuntu ashobora kugira page yo gupromoting ibintu kanaka hariho page zimwe zikomakomeye utigera ubona ko muririmvyi FABELOVE utigera ubona ko muririmvyi FABELOVE andiko nanga karo kuri jemwe hari abandi benshi ugasanga TV online zarigabuye hariho TV online utigera ubona ko umuntu yitwa FABELOVE zimwe none azivuga ariko nzozivuga mu nyuma utigera ubona ko umuntu yitwa FABELOVE umenga zikorera umuririmvyi vyabene nakubwira ati ubugwi zikorera umuririmvyi kanaka donc ngira babakeneye ko mubarondera ni tumuvugane kuko sinumva ko umuntu TV online ngaha banumva umenga mwaje kuntegiye eske mwaje guteza imbere umuziki sivyo ibikorwa mvabwenge ivyo bikorwa mu gihe bibonetse nurumenyesha makuru siko kazi kiwawe mugana nje sino canja mu kibanza cawe ngo ce nkora kuruta wewe urabanza ukanyereka ugatera intambwe amangaca ntera yindi nanje ngusanga none vivasi ahajewe kuva muri 2012 gushika no munsi 2020 nuvuga yuko atagikorwa na kimwe yo TV irabona FABELOVE ku buryo yo murondera basi rimwe gusa okay camwibwira ntitwaje kubavugira mu kibanza cyawe ntitwaje kubavugira mugabo ivyo bintu bitahavuye hari amatala azoza nubundi nabo muri ko murakorana nabo hazogera ahantu nawe nyene mubate mwongere mutura abandi naco gituma rero ngaha mu Burundi tutaronka abaririmbyi benshi baserukira igihugu manura ku baririmbyi bagenza rero ku baririmbyi naho ni wabona umuntu ari karakwereka yuko kwa nkuru ya mugenzi wawe ari byo tumutera imbere uramwita umwansi wawe kuko novuga yuko gufashanya iyo mukore mwese mugatezwa imbere muri benshi igihugu kiravugwa neza kuko ivyo ushoboye sivyo uryashoboye rero mu gihe mwoserukira igihugu muri nka 2 cyangwa 3 baravuga tu Burundi buratunze gusumba yuko wowe ushobora guserukira hariya ugasanga kumbure ko iyo mpano ya ufise sivyo bakunda hariya cyane ugasanga biranabaye wanashima mugabe iyo mujana nujya ari kugukompleta so rero mwige kumva mwokunda abagenzi banyu ariko kandi ikindi naco mugerageze kwameliora ibintu sivyo mugerageze kwameliora ibintu haba mu kuririmba ndetse kandi ntimwihutire kuza muraririmba n'indimi mudashoboye kuko ino munsi no kuri wumvirije indimi ziko zirasohora ngo urumva ngo tugeze muri East Africa ngo tugeze ngo mukuririmbira ngamakungu gacha wumva indirimbo bamwe basohora baririmba intuze ama terme vraiment yataye garanti canke ibintu bitanashobotse navuga yuko vomye uririmbe ururimi rwawe kuko nta muririmbyi numwe nta ndirimbo izokwanga gutera imbere ngo niko waririmbye intuze je no bahana karorero Bayrandi no munsi n'indirimbo izwi kwisi none baririmbye icongereza cyangwa igiswahili cyangwa iki hari indimi nyinshi abantu benshi vraiment baririmba mu ndimi zaba bahindi no munsi kuchi murayizi zande abashinwa bakora amasinema mu ntuze mu ndimi zabo iyo wumva yuko ico kintu utari mu ntuze utari duwe naco kora muri imigwa umuririmbyi yitwa Amazing Crack uramutse murapere mwigiye hamwe kwandika ndamubona ndamubona ya okay Nela je nshaka kumubaza ni giki kintu nihe bon ni ikintu ufise uri canke ukora abantu batazi wifuza ko bamenya shaka ari talent shaka ari ukora shaka ari ndinde shike bon vyerekeye ubuzima cyane byose en general icari cyo cyose ni gikino wifuza ko abantu bamenya batakuzika jewe nundatsi je cyo no babwira kimwe gusa nuko nkunda kumviriza slow hajya gusumba izindi ndiri nta burya wagumye uvuga Celine Dion nta hip hop nkunda kumviriza burya rero novuga yuko umudeho wa hip hop dawukora mugabo kandi no kuraba ndawuraba cyane kuwumviriza ndawumviriza ndi documenta cyane ariko
si ibintu nguma mu mwanya wose kubera ko mba nirinda guhava ndabiborego haca nsanga nabikoze nabi sasa rero kenshi mba nibereye muri slow vraiment ndumviriza slow cyane n'indirimbo nzinga nyinshi na slow menshi gusumba na hip hop so ariko mudiho nkunda nkabona nyene yuko uri umwana w'umuhungu urimo ni hip hop kuko uri umuntu jewe vraiment mumbabarire nk'umuntu yitwa Diamond aho kweri ntiduhuza uri ko namuvuza ndumva shishwe kweri kubera bigenda bagira mengana ba PD donc vy'abakobwa so je ndakunda umuntu w'umugangster par contre ndakunda Konde Boy nayo yaririmba bijya ariko muga kubera bon comme promoting abandi baririmbyi bo hanze ariko ni nkuko no nga mu Burundi Sadbi Farias bobo ndanabakunda bose kubera ko ngira muramaze kubona ko ndabashigikira bose kubera ko bose baraciye muri hip hop donc baragumana kakanosyo k'umuraperi Sadbi yari muri Wanavesi kikose yari Wanavesi yari muri Wanavesi so rero je novuga yuko ni juste ndakunda ijya look y'umuraperi ndakunda n'ibikorwa vya hip hop ariko mwanya wo kuruhuka mba ndiko numviriza slow cyane iyo bakobwa kandi no yari yose ndumviriza byose ba Cabrere ndabumviriza na Ken Rogers nakubwiye abaserindi ndabumviriza ndumviriza abantu benshi cyane gose barimba ibintu vya slow donc merci rero sinzi ko Vivance afite ikindi kintu yo Jane baza yuko FABELOVE ugize ngo mubandanye muvugana mwomara umunsi wose kuko ibyo kuvuga ni byinshi gira niko batubonana gake ibyo kuvuga ni byinshi gusa ikisi bya biganiro byo kubazanya ibibazo duteraterana kuko ni kiyago je nashimye nabanyumenga ni kiyago kuko uri kuganira n'umuntu azi ivyo arimwo biroroha cyane je numva umenga nta kindi cyo gukora twamushimira ariko burya abarundi canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi bandi bavuga ngo ni ndundi sinzi nagomba akumenya muziki ndundi ntikiba nuko na benshi naho ubuzanye muri imvya zanye indirimbo shasha baca bakubaza ngo bishasha ngo none ngo bishasha bindi ngo ryari kandi uzanye shasha yatubwiye ipi bayitega abantu ryari ije gute hariho ipi umuntu asohorera rimwe zose ko uvuze kandi zitandatu n'indi usohora ubu utanga payment ariko ukaza urasohora imwe tuyitege mu buryo bwahe ryari bon nibaza ko ari mu mpera z'uku kwezi ariko birashobora guteba kuko nta ubizi birashobora guteba bigatangurana no kwezi kwa kane muga zose ziri tayari ego indirimbo zose ziri gado kabisa zirahari nakubwiye yuko zirenga izo zitandatu zirarenga ariko gusa twashimiye uko tubanza gutanga izo zitandatu so rero izo ndirimbo twifuza yuko turashobora kuzitanga mu ntuze mu mpera z'uku kwa gatatu canke mu ntango z'ukwa kane so rero gusohora imwe iryo ni tunganywa rya staff mugabo je nifuza yuko nzozitangira rimwe hanyuma abantu bakumva ibyo twataye kuko nta kibazo c'indirimbo dufise jewe umwanya wose narimaze nawumaze ndi mu ntuze mu ma composition atandukanye zitandatu disi zingahe zo kudisinga zingahe hanyuma iz'urukundo zingahe iz'ubuzima busanzwe zingahe bo mwabuze ko aba rappel tutari romantique ariko par contre uza gusanga sinzi bahandi ariko je novuga yuko mu bantu bakunzwe cyane gusumba naho ba R&B abo twebwe abapere turo mu wa mbere bakunzwe cyane n'abakobwa ariko biragoye kubona urumva so ariko ico nobabwira cyoco indirimbo z'inkundo muzozumva rero no muzokumva imitoma ya FABELOVE niho muzoyumvitira hanyuma ikindi naco ni ndashaka kuyumva mu iyo ndirimbo veke 10 reka bazokwandika ngaho mu kiganiro hanyuma batubwira abashigikiye ko noshiramwe ivyo hanyuma komsa ndayitange mugabo kuri uno mwanya ntacyo naye ndayivuzeko nuko ndugitobora muri sisi ziwawe natubwirira ga freestyle hamuce twimanukira duhite twimanukira okay yo ni muduzi biganza henza kukiyi ni game ya Buja Flavor gerageza ibishoboka kuko dushaka kuko turafapa abo nabatabishaka kudupanda tubikore babibone baba okay ni collaboration kandi murumva kiri attention FABELOVE the Kishan boy FABELOVE gangster
mwakoze rero mwese mwadukurikiranye iyi ni Empower TV ari abariko badufasha kugira ibintu bigende neza ni Beni na Claude nibo batumaye amasanamu aboneka neza Ornella yakoze kumuzana FABELOVE kandi bijya nibiba vyoroshe ko umuntu muvyura mu gatondo urabona ko akiri mu gatondo bandanye muza kuraba ibyiza bikorwa kuri Source Dinir ni Vivance Ornella na FABELOVE hagati ciao ciao